Amahoro mwebwe mudukurikirana kuri Argos TV. Uno munsi tukaba turi mu ihayanishagurishwa ry'ibidandazwa eka ry'ibintu byose bikorerwa mu Burundi. Mudukurikirane turaza kubona ibintu byinshi tutari tuzi, twari tunamenyereye eka mbere tuhungure n'ubumenyi mu kubona abanyamyuga bacu. Amazina yanje nitwa Nyabenda Innocent, nkaba ndi umunyamwuga wo mu Kayanza, nkaba nkora ibintu bitandukanye biva mu mahembe y'inka n'amagufa. Mu bisanzwe twebwe turakora amahereni atandukanye, turakora amabrasere atandukanye, turakora ibikomo bitandukanye, turakora amavaze atandukanye, turakora n'amasahani atandukanye, harimo amasiniye manini manini n'amasahani mato mato. Turakora amaporte-clés ayo gutwara imfunguruzo atandukanye, turakora amaouvre bouteille kugurura amacupa, turakora ibikoriye bijya byo kwambara mu izosi, turakora amabagi atandukanye. Mu bisanzwe ivyo dukora birasohoka, mugabo harimo intambamyi nkenya. Intambamyi ya mbere ni kujya kuntu abarundi bagifise akantu mu mutwe wabo ko kudakunda ivyabo, bashaka kumva ngo byavuye hariya niho yobigura. Iyi ni intambamyi nuko kuntu habayeho corona, ko twe ibintu byacu kandi nabidandariza hanze. Iyi corona none yaratumye habaho intambamyi, hamwe n'utundi tugorane duto two kubura ibikoresho dukoresha uko biva hanze. Kuba babikeneye nko mu gisagara ca Bujumbura, Gitega, Rumonge, ahoze turahafise aho tubishikiza, hari amahoteli twavuganye tubishiramwo. Ego ngaha ku Mutoyi bambe ahe Bujumbura naho hiyongereye kandi mahoteli ku Mutoyi mu Kigobe hari aho tubishira tubidandariza. Ico novuga, reka mpere kuri leta nuko yoraba mu migambi yayo kazirashiramwo ama projet y'abanyamyuga, ikakorera ama projet y'abanyamyuga. Hanyuma rero n'ukundi kuntu nka twe turi muri koperative nakibabwiye, hari kuntu leta yacu itanga amahera y'ingurane kuri sangwe gusa. Twayisaba yuko yohana yandi makoperative ari ku kivi ariko arakora neza ijya ngurane ko nabone bayikeneye kandi bakiteza imbere. Hanyuma ku bandi jewe ico no batera kwa kamuntu babwira nti bahurumbira umwuga, kuko umwuga ukoze ukunda uragutunga urakubesha. Ego nitwa Irankunda Colombe, nkaba ndi umunyamyuga. Mubona ngaha nivyo dukora, turakora ibirato mu rushato, turakora ubudede, ibintu byo gushaza bitandukanye nk'ibi mubona ngaha, n'impuzu z'inyuzi turashona kandi. Nta gihe kinini cyane tumaze, ni nk'amezi 6 tumaze dutanguye. Uko twatanguye siko tukiri, twatanguye turi bake, hama twarongerekanye kumwe n'abandi, hama akarusho kariho kuko turaproduza gusumba uko twaproduza avant tukiri bake. Dusanzwe dukorera imusigati muri province Bubanza. Koperative yacu irimwo abamama bari jeune, donc gushika kuri âge ya 40 n'aba jeune kuva kuri 16 ans. Ntambamye duhura nazo nuko umva nk'ubu turafise partenariat n'ishure ry'imyuga ry'Imusigati, turigisha abandi kugira nabo bashobore kwiteza imbere mu buryo butandukanye, ariko usanga uburyo butugora kubera ko abantu dukorana benshi usanga n'abantu badafise uburyo bufatika ku bintu by'amafaranga. Abandi nabo usanga ari abanyeshuri nk'aba saison canke abandi bahejeje nevye, murumva nta mafaranga baba bafise, usanga ajya amahera yose turonka inyungu tuko tuyakoresha mu kuinvestisa mu bandi, ugasanga nta kintu kinini tuko turakuramo.
Bon, muri kazoza dutegekanya kwa avansa gusumba avec n'abandi tuzoba turi kumwe dushobora kuronka nk'uburyo bukwiye tukagura nk'amamashini dukoresha ibintu bitworoheye akwiye vike turi benshi hama twese tuzi umwuga turashobora guproduza byinshi ugasanga tuko turaproduza donc tukaronka quantité suffisante yo kudandaza muga nk'ubu biracagoye kubera uburyo n'amamashini tudafise yego. Ni Ntakarutimana Eric turi muri exposition y'ivyakorewe mu Burundi. Dukora ibirato nkuko mubibona hano, ibirato harimo n'amasandare be n'ibirato by'abagabo. Dukoresha inshato kwire kivyemeza kubera hariho benshi batavyemera yuko ari ibintu biba byakorewe mu Burundi. Duhora tusha tubaha amakarte de visite bakadusanga aho dukorera bakabibona turiko turakora, ariko nituragera ku rwego rwaho twotera korogo kuri bino birato tuba twakoze kugira ngo abantu bace babona directement yuko ari ibintu byakorewe mu Burundi. Ino societe imaze imyaka 3 yitwa Tambuka Shoes Company. Icyumviro cavuye kuri nyene rino shirahamwe Tambuka Shoes Company yitwa Habyarimana Emile, niho yatanguye gukora bino birato by'abagabo benshi bazi ku izina rya Bukare. Ku ruhande rw'iwacu bwa mbere igihe bino birato twatangura kubikora twaratanguye turavyambara ubwacu kugira ngo dushobore kuraba ubukomezi bw'ingene biramba, kubera ari kirato atari umuntu ayambara imisi yose nk'ibi by'amabukare, ni kirato gishobora kuramba cyane kuko amataro yavyo ntavunika, sico kimwe na yayandi ya bya birato biva muri Italy ushobora kwambara hanyuma itaro ikavunika cyangwa ikameneka. Tugwe twaravyipimiye n'ibirato bisanzwe biramba. Nivyo hariho ico kibazo cyuko abarundi bataragiraho bizera yuko ubwabo bahakoreka ibintu nkuko tubibona bino birato byiza nkuko tubibona, ariko abantu baba bafise amakenga nkayo tuca tubatumira bakaza bakaraba turiko turabikora tukabikora babona, kugira ngo babone ko mu Burundi hakoreka ibintu by'igiciro. Hanyuma kubona naho abantu bavuga yuko bishobora kuba bizimvye, tugira igiciro cyavyo turavye uburyo tuba twakoresheje kugira ngo ikirato kiboneke, kugira ngo kibe ikirato umuntu ashobora kwambara akaja aho abantu babona. Turavuga ati kuri buno buryo twakoresheje, ingene twakuguza inshato, ingene twaguza amatalon, ingene uwagikoze tusha tumuhemba abakozi tuba dukoresha, niho dusha tuvuga tuti kino kirato kigugwa kino giciro, na cyane cyane ko tuba tuzi ko ari kirato kiramba. Muri bino bihe by'amahayanishagurisha no ma exposition birasohoka kuko niho tuca turonka n'umwanya biciye kubamenyesha makuru n'abandi bantu barengana baba batazi ko dukora ibikorwa nk'ibi, tukabaha amakarte de visite bakaza kutugendera bagatuma amakomande, abandi basanzeho ibirato bashimye bakaca babigura. Iyo hatabaye ama exposition nk'aya kenshi haza abanywanyi lokali baba basanzwe babizi ko tubikora, ariko hariho n'ayandi maradiyo ahora adutumira tugatanga ibiganiro kugira ngo dutera kamo tubamenyeshe yuko mu Burundi twikorera ibirato kandi byiza kandi biramba. Intambamyi ya mbere niyo twavuze ubwa mbere, ni kubera abarundi tutarageraho twizera yuko dushoboye gukora ibintu bikorerwa hanze bikaza bivuye hanze, ariko kubera abarundi tutarizera yuko ivyo bintu dushobora kuvyikorera ngaha mu Burundi, uca usanga n'abantu babibonye batinya ati bishobora kuba bidakomeye, bakanadusaba na garanti, kandi turayibaha kugira ngo tubereke tugerageze kuganya confiance yuko mu Burundi dukora ibintu by'igiciro. Bino birato tubikora manuellement, dukoresha iminwe
gukoresha amamashini ashona kugira ngo dushobore kubiteranya iyo twagize amashema yabyo tugire dutangure kubikora, ariko turafise muri kazoza icifuzo cy'uko twoshikaho tuzoronka amamashini abidufashamo kugira ngo ku munsi dushobore gukora ibirato birengeye ibyo dusanzwe dukora ku munsi. Akamo ka mbere twobatera nuko twokunda ibintu bikorewe ngaha mu Burundi, ubwa mbere na mbere tukihoza ibiva hanze tukamanza tugateza imbere ibyo byakorewe mu Burundi, byakozwe n'abarundi, hanyuma tukabona no kubiha agaciro kugira ngo nabo mu makungu bamenye yuko mu Burundi hakorerwa ibintu bidasanzwe by'igiciro. Izina ryanje nitwa Niyonkuru Isayi, abamvuka mu ntara ya Kayanza, komine ya Kayanza, umutumba Kirema. Umwuga wacu dusanzwe dukora ni nk'umwuga w'ububaji, gusa ni umwuga wo guturuna, ni turunaje dibwa mu bisanzwe. Kubera ububaji n'ibyo yo gufabrika intebe ibiki n'ibiki, ariko umwuga wacu ni turunaje dibwa. Akamo jenoti yarabakurikiranye ikiganiro nuko bamenyera ibintu by'iwacu mu Burundi twikorera, bakaza barabigura cyane kurushaho uko bagura ibiva hanze, bagura ibyo mu gihugu cy'u Burundi.